uyu munsi tubandanya turabira hamwe kandi twongera dusozera n'ikiganiro twari tumaze igihe tubashikiriza kijanye n'ingene twosabira imitima iri mu purgatori. Mbega twoyisabira gute? Uburyo twokoresha kugira ngo tuyifashe ni iki, ni iyihe? Ivyo vyose hamwe n'ibindi tuja kubishikirizwa nkuko muvyumvise n'umutumire wacu Patiri Paul Butoyi. Pati, turaguhaye ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Ego me urakoze Kazimake, namwe mwumvise Radio Maria Burundi, turamukije amahoro ya Kristo. Ego turahaye ikaze mwebwe mwese muriko muratwumviriza, musangwe ikaze muri kino kiganiro. Nkuko muvyumvise mu gusozera, nkuko turiko turasozera kandi ukwezi kwahariwe abacu bamaze gushengera ibukama, ariho duheza tugasozera uyu munsi kuri iki kiganiro twari tumaze igihe dushikirizwa n'umusaserdoti w'umukama. Pati, kumbure uje kumurire utubwire ingene twofasha iyo mitima iri mu purgatori n'uburyo twokoresha kugira ngo iyo mitima iheze ironka itore akaremba. Ego murakoze Kazimake Ndwayezu. None nagira ngo ubwa mbere mpere ku ijambo ry'Imana cyo dukabura kugira ngo twumve ko turi bamwe, tugize isangiramutima rimwe niyo mitima w'impurgatori, kugira ngo turushirizeho kuyitwararika mu buryo butandukanye. Ijambo ry'Imana dusanga mu yorwa rya mbere Paulo yandikiye abanyakoroni kigabane ca 12 kuva kwa 26 gushaka karongo ka 27, atubwira ati yo ingingo imwe ibabaye ingingo zose zirababarana nago, canke yo ingingo imwe itewe iteka ingingo zose zineziranwa narwo. None namwe muri mubiri wa Kristo mukaba ingingo ziwe, umwe wese ku giti ciwe. Ni jambo y'Imana twishimikiza ngo litwubahure kubandanya gufasha imitima y'imupurgatori. Paulo ati iyo ngingo imwe ibabaye ingingo zose zibarana nago. Aha rero turi muri Ecclesia Katolika, aho twemera isangira ry'aberanda, twemera ko hagati y'abari ku isi n'abari mu ijuru hamwe n'imitima ikishura hariho isangira mutima, kubera rwa rukundo, kubera mutima mweranda twaronse abari we adutemberamwo, maze urwo rukundo nago rugatuma twitwararikana, umwe wese arondera inyungu y'uwundi. None rero ingingo zibabara ni imitima y'impurgatori igityororwa kugira ngo ishobore kwegera Imana, kuko nta ushobora kwegera Imana agifise agatosi, nta mutima uhumanye ushobora kwegera Imana. Ariko kandi turumvise ko Paulo atubwiye ati turi ingingo za Kristo, turi ingingo za Kristo, umubiri wa Kristo, umwe wese ku giti ciwe, kandi tugize umubiri umwe. Ivyo rero biratwubahura, bitwerekeza kuri ryasangira ry'aberanda twemera, biri mu ngingo y'ukwemera, kugira ngo dushobore rero kwishimikiza uko kwemera kwacu kugaragarire mu bikorwa vyacu vyiza byo gufasha mitima y'umupurgatori kugira ngo ironke agahengwe. Kinagira ngo nibutse mbere yo kuvuga ubwo buryo budufasha, nuko twemera izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Kukwemera rero isangira ry'aberanda no kwemera izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira, nivyo rero bituma twebwe abakristo b'abakatolika twishimikije n'ijambo ry'Imana dusabira imitima igityororwa. Kubera rero kukwemera isangira ry'aberanda ntiduhengeshanye gukoreranira hagati yacu, abari mu ijuru, abagityororwa, na twebwe tukiri ku rugendo ngaha ku isi, dukoreranire mu kuri no mu bikorwa. Aberanda turabizi ntibahengeshanya kudusabira, eka n'imitima yo mu purgatori nayo nyene iradusabira. Natwe rero dusabire iyo mitima yamikene igisabisho cacu n'ibikorwa vyiza biyifasha kuronka agahengwe, na twebwe hagati yacu dufashanye.
uko tugwanira rero ubutungane mu bantu abariko turushirizaho kugwanira ubutungane no gusabira imitima yo mu purgatori kuko ibabara kandi ari twebwe twabatirimukije. Ivyo ntituvyibagire kuko iyo umuntu agiye mu bicumuro hariho uruhabwa iwacu. Uko niko tuzoba turiko turagendera ukwemera isangira ry'aberanda kuko ukwemera kubonekera mu bikorwa vyiza tugirira abandi. None rero ivyo bikorwa tubakorera ubwo buryo dufise n'ubwahe. Ubwa mbere uburyo bubangutse kandi bworoshe bwingira akamaro kuri twebwe tukinga ku isi ni gisabisho. Nta mukristo adashobora gusenga. Nta mukristo adashobora gusenga akoresheje ishapura zirikana ivyibukiro canke amajambo yiwawe canke chagisaba cha dawa twese. None twese turashobora gusenga kuko twaravyize turavyigishwa, ariko kandi mutima mweranda aradusunikira gusenga akadufasha no gusenga kuko tutazi gusaba igikwiye. Ubwo nibwo bugero bwa mbere dufise igisabisho. Igisabisho naco rero n'urufunguruzo rutwugururira ijuru nkuko Yesu Kristo abitubwira ati ico cyose muzosabisha igisabisho mwemera ko mukironka muzokironka. Tabisanga mu njiri kwa Mariko mweranda kigabane cha 11 akaronka 24 hani na hati yo bamufise ukwemera kungana n'agatete ka sinapi mubwiye uyu musozi ico giti kikirandura kikaja kwita mu ruzi mu kiyaga. None rero dufise ukwemera dusengana umutima wemera turakiza iyo mitima yo mu purgatori. Dusengana umutima wizigiye Imana kije dusaba tubironka, umutima wicishije bugufi, umutima kandi uhoza ko wishimiye Imana. Ivyo biradufasha rero kugira ngo isabisho cacu kigire ingufu kigire ubukomezi. Ariko kandi dusengana umutima mwiza tutihambiriye ku bicumuro cyane cyane mu bito, ariko kandi tudafise ibicumuro bigoye kuko umutima mwiza ni utuma dusenga kandi igisabisho cacu kikagira ububasha buhambaye ku Mana. Nubwo buryo rero bwa mbere dufise atamukristo numwe adashobora, mugabo uburyo busanzwe mugabo bukomeye. Ica kabiri kidufasha kugira ngo dufashe imitima yo mu purgatori, hariho inkuka nyeranda ya misa. Inkuka nyeranda ya misa cyo gisabisho gikomeye gusumba ibishazo byose kuko ni Yesu wenyene yihereza se wiwe kugira ngo aninahazwe abantu nabo bakire. Mubakeneye gukira rero cyane gutyorogwa hariyo mitima y'impurgatori. None tugiye gusenga rero mu nkuka ya misa tugifatanya na Yesu Kristo yiheza se wiwe kugira ngo natwe twihereze bwambagwa nzima nyeranda kandi shikimana ku mutima. Turaheza rero tugafasha iyo mitima y'impurgatori. Hariho rero kwihereza, ariko kandi hariho no gutanga amafaranga tusabira abakristo bacu bapfuye, abavukanyi, eka n'abantu bose bakene igisabisha imitima yose yo mu purgatori. Ako gutanga amafaranga naho ataribyo biza imbere, byerekana ka kigoro umukristo yagize kuko hariho ico yimatuye ko yego ati ibi amahera yana ikoresha ibintu mugabo atireka enda yatange ari 15 imisa imwe ari bitatu imisa zibiri canke imisa 10 kugira ngo ifashe imitima y'ipurgatori. Hariho rero hariho akarusho kuko umuntu abagize akigoro, ariko amahera si yaza imbere kuko ushaka gutanga ayo mahera mugabo umutima wawe utameze neza ntaco biza ngo bimare. Kugira ngo rero ntashobora kwibaza ivyo bibazo n'abakibajije bashobore kuronka umuco ukwiye. Nkuko ya misa rero nico gisabisho gikuru dufise. Murabona ko imisi yose twibuka abapfuye
kugira ngo kubw'amaraso ya Yezu Kristo yasheshe ku musaraba aseseka ku buryo butaboneka mu nkuka ya misa, ayo maraso ya Yezu Kristo atyorore imitima icishura, imitima ikibabara, maze ironka agahengwe, ico byose ingese zose ziri ku mutima zive ku kubera ayo maraso ntangere igiciro ca Yezu Kristo aherezwa mu nkuka ya misa. Ubwo buryo bwa kabiri rero, inkuka ya misa gisabisho gikuru, hari umuntu ashobora kugenda afise kumuzirikanyi abapfuye, ariko kandi akabatangirira amafaranga kugira ngo basomesereje imisa. Bugira gatatu, hari ibikorwa by'urukundo, ariko ibikorwa by'urukundo cyerekeye umubiri n'umutima, byo dukorera abandi haba ku mubiri no ku mutima, birafasha iyo mitima y'ipurgatori, kuko ibyo bikorwa by'urukundo n'ikigongwe biratuma twityorora, ariko kandi n'imitima yayo yo mu purgatori igatyororwa, kuko muri rya sangira ry'aberanda ibyiza biva kuri twebwe kubera inama y'Imana birafasha abandi, kutwarime ngo dukoreranire nkuko aberanda badusabira, natwe turasabira rero iyo mitima yo mu purgatori kubera ibikorwa byiza dukora. None rero tuti ibingira nkore ari guhembura abashonje, igikorwa ciza, kwima ivyo nari gufungura kwe nabifashisha bo ubushonje, bizanira gahengwe umutima mu purgatori. Kagahuzu mpaye ugenda gusa bizanira gahengwe umutima mu purgatori. Kugusabira kurekura abangiriye nabi ahantu ku mutima bifashe imitima mu purgatori. Uko kwa guhindaro kavantara byene bifashe, kukugenda kuraba abagwaye, kubaremesha, kuraba ari mu gasho, byo byose ni bya bikorwa by'ikigongo byereke umutima n'umubiri. Ibyo byose birafasha kugira ngo iyo mitima ityororwe. Uburyo bukurikira, hariho kwemera kubabara kubera urukundo dufitiye Yezu n'abandi, no guheza ubwo bubabare ngo bufashe imitima ngo ironke agahengwe. Turabona Yezu Kristo yaremeye arababara kugira ngo dukire, arakwitwa makofe gushika naho bamubamba ku musaraba, yarababaye cyane ububare mu mpande zose z'ubuzima bwiwe, haba ku mubiri, haba ku mutima, haba ku muzirikanyi. Cyo cyose aravyemera, arabirinda kugira ngo dukire, tube mu vyara vya sekibi. Natwe rero ubabare ducamwo, arabadutuka, arabatuvuma, aradutoteza, canke ni nuva ku ngwara tubihereje, birafasha imitima yo mu purgatori. Ubundi buryo bukurikira, hariho inzira y'umusaraba abatari bake bakunda kugira mu gihe cikarema, ariko inzira y'umusaraba si igihe cikarema gusa, bigafasha rero kugira ngo iyo mitima yo mu purgatori ityorowe kw'ico gisabisho c'inzira y'umusaraba. Natwe bw'inye nico gisabisho kikadufasha, kuko dusenga neza tuzirikana amagorwa ya Yezu Kristo, no kugira ngo tuvavanure n'igicumuro, twigaye tuvavanure n'igicumuro, kuko nitwo zirikana ibijanye n'amagorwa ya Yezu Kristo, kubara no gupfa, ngo tugume turi babandi. Nuko duhindura rero, duhinduka tukiyamiriza igicumuro ico arico cyose, kuko cababaje Yezu Kristo kikamusogota. None kuzirikana iyo nzira y'umusaraba, amagorwa ya Yezu Kristo biratuma dutyororwa, ariko kandi bigafasha iyo mitima yo mu purgatori. Inzira rero idushikana mu ijuru, inzira y'umusaraba. Yezu atubwira ati ushaka kunkurikirana yihebe, yikore umusaraba wiwe ankurikire. Kwemera ariko kandi inzira y'umusaraba ni inzira ishikana mu ijuru ku mitima yo mu purgatori. Yaba twebwe rero, yaba n'imitima yo mu purgatori, iyo nzira y'umusaraba, cyo gisabisho inzira y'umusaraba kirafasha rero, gihambaye nuko tubigirana umutima uzirikana, umutima wigaye, kandi umutima
ushaka wipfuza kuvavanura n'igicumuro. Ubundi buryo bukurikira hariho byo twita indulgensia nkuko Ecclesia ibitegekanya mu bihe bimwe bimwe. Hariho igihe twahimbaza yubile idasanzwe ikigongo c'Imana, naho nyene Ecclesia yatangaje ko uzogerageza gukurikiza ibisabwa azoronka indulgensia ya gose canke indulgensia itari ya gose. None rero kugira ngo niyo indulgensia ifashe imitima purgatori nuko tuba dufise umutima utarimo ibicumuro bigoye, uvuga inema yeza, ariko kandi twafashe ingingo yo kwimatura ku bicumuro bito bito mwe tugwamo kenshi, twafashe ingingo yo kuvyimaturako. Cyo ni cambere kugira ngo ni cyo dukora bigira akamaro abandi. Kigira kabiri nuko twifuza kuronka iyo indulgensia, iyo nema idasanzwe y'ikigongo c'Imana idukiza inkurikizi z'ibicumuro twakoze mugabo twigaye, tukaronka ko ikigongwe c'ibicumuro twakironka mugabo hariho ibihano ijana ni bicumuro twakoze. None ivyo dukira rero ingaruka mbi turagikira kuri iyo indulgensia. None nyene irafasha iyo mitima yo mu purgatori. Ariko kandi ca gatatu nuko turangura ibisabwa vyose kugira ngo turonke iyo indulgensia. Hari ibyo Ecclesia itwereka cyo kurangura kugira ngo indulgensia ya gose canke atari ya gose dushobore kuyironka. Kubijanye n'indulgensia nibutse ko na Yesu Kristo mu vyo yabwiye Mama Faustina ngo atabara imitima y'umupurgatori, yaravuze indulgensia aja kudaha muri Ecclesia nkuko bitegekanya kugira ngo indulgensia iheze icyorore ihagahengwe imitima yo mu purgatori. Ubundi buryo dufise hariho kandi gukora vyose vyiza n'ivyo abandi badukorera ku neza y'imitima yo mu purgatori. Ivyo bikorwa tukavyegurira iyo mitima, bikorwa vyiza bishimisha Imana kandi bigirira akamaro iyo mitima igityororwa. Hano kuvuga yuko mwese fata ingingo twita acte héroïque de charité, biravuti ndafasha ingingo yuko ivyo nzokora vyiza vyose n'ivyo bazonkorera vyose ndavyerekeze ku mitima yo mu purgatori. Ivyo dufatiye kuri kahise k'Ecclesia vyaremejwe na Papa Benedicto wa 13 hari mwaka w'1728 itareke 23 irwandiko rugufi yashikirije Ecclesia ashima ico gikorwa ntabayishinze kwegurira iyo mitima y'impurgatori, kandi akavuga n'ivyiza bidasanzwe ubwira ivyo azoronka. Mu byo vyiza bidasanzwe hari indulgensia ya rwose igihe umukristo yakiriye Yezu yagiye mu misa yo gusabira abakristo bapfuye. Ico gihe vyategekanywa ko ari ku munsi wa mbere, ariko kandi n'abasacerdoti igihe cyose bariko barahimbaza inkuka ya misa bakaronka iyo indulgensia ya gose. Icasabwa ico gihe rero kwari kwifatanya na Papa mu bisabisho vyiwe. Papa arafise ivyo asabira, hariho buri kwezi none wifatanije na Papa gaheza akaronka indulgensia. Ariko kandi ivyo kabigira ugiye mu isengero nkuka misa canke kuramusa kugendera Yesu Kristo mu sakramento y'Eucharistia. Ahandi naho yavuga yuko ari kuba uri mu misa yo gusabira abapfuye ku munsi wa mbere. Ikindi gifufasha gikorwa uburyo bundi budufasha kugira ngo imitima y'Purgatori icyorogwe, hariho gusangira neza twiteguye. Tugusangira neza twiteguye
kuratunywanisha na Yezu Kristo muzima muri twebwe, kugira ngo uwo Yezu Kristo ari muri twebwe twiti mukama Yezu umfashe gukora neza, maze ibyo nkora byose bifashe iyo mitima y'umupurgatori. Udashoboye gusangira nawe akifuza kwakira Yezu Kristo ya kominyo y'inkumbu, kwifuza kunywana cyane na Yezu Kristo ngo turonke umutima wiwe n'inima yiwe. Iyo rero turashobora kubigira iyo tugiye gushengerera Yezu mu sakramento y'Ukaristiya, tumuronka mugabo tuba turi kumwe nawe, turiko turamwihweza, tumutangarira, tumusenga, tumuninahaza, twongera tumusaba mu byo tumusaba, turamusaba ngo wenyine afashe imitima y'Purgatori. None rero nubwo buryo butari buke dufise kugira ngo dushobore gufasha iyo mitima y'Purgatori. Nibutse ko nta kindi kibafasha atari ibisabisho byacu, nta kindi kibafasha, ubu ntaco bishoboje, ntashobora kwityorora, n'ibishaso byacu bibatyorora, ibikorwa byacu byiza dukora bibatyorora, ingingo nziza twifatiye n'utwigoro twiza dukora kugira ngo imitima y'Purgatori dusangiye isangira mutima ishobore kuronka agahengwe. Nije rero nagira ngo muri make sozerere ko nibutsa ko byukuri ari nkenegwa mugabo, kandi ko naho tugiye guheza kuno kwezi bitavuga yuko tuhororokerwa, ariko n'ukubandanya, kuko ugusaba n'uguhozako, niko mukama atwigisha, dusabira abacu bapfuye iyo mitima icishura, kuko ibabara cyane, kuko itabona Imana kandi yayipfuza. None rero tubafashe baronke ubwo buhirwe bw'imyaka yose, hanyuma bagaruke nabo badusabire twebwe tukiri ngaha ku isi, badushigikize igisabisho, kuko mu buzima bwacu turi bamagiriranire. Sozere rero no kwijambo ry'Imana litwerekeza kuri ico gisabisho cyo gusabira imitima yo mu Purgatori, kuko hariho bamwe babaza ati mbega ivyo oye mwabikuye hehe? Ijambo ry'Imana aho vyanditse ni hehe? Aho mbere tubona turabisanga mu gitabo ca kabiri c'Abamakabe, igihe Yuda Makabe yasabira abari bapfuye. Turabisanga mu kigabane ca 12 tuhere ku karunka 38 gushaka karunka 45. Ico gisomwa rero kiratwereka ishingiro ryo gusabira abapfuye kubw'ijambo ry'Imana. Mugati nibutse ko abavukanyi abaprotestanti ico gitabo ca kabiri c'Abamakabe cyo kimwe n'icambere n'ibindi bitabo ntavyo bafise, cyo gituma rero kuri bo ico gisabisho kitabaho, kuko ntaco bishimikiza bafise. Mugati twebwe turafise ico twishimikiza n'iryo jambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca kabiri c'Abamakabe kigabane ca 12 kuva ku 38 gushaka karongo ka 45. Somye bimwe Yuda Makabe avuga ati ukwiyumvira yuko abapfanye ubweranda bateguriwe impera y'agakura cyari cyumviro ceranda kandi cubahiriza Imana. Cyo cyatumye Yuda atangirira imbagwa y'iciru abapfuye kugira ngo bagirirwe ikigongwe ku gicumuro cabo. Na karongo ka 45 mu kigabane ca 12 gitabo ca kabiri c'Abamakabe. Bari ico gisabisho kuko bari bizigiye izuka ry'abapfuye, nkako yataba yari yizigiye yuko abapfuye bazozuka, ntaco vyari kuba bimaze, kandi bwari bujuju ugusabira abapfuye. So bujuju rero gusabira abapfuye ni ukwemera kwacu kwa gushira mu ngiro ryasangira ry'aberanda. Soze kwisoma kigira kabiri mu bwuzure bushasha, aho Yezu wenyene abitubwira mu njiri twashikirijwe na Matayo mweranda kigabane ca 5 kwa karongo ka 20
na gatanu n'aka 26 aho Yesu atangura atubwira ati subiza n'ingoga na mugenzi wawe mugifatanije akayira hano ku isi. Subiza hamwe n'ingoga na mugenzi wawe no mufitaniya amatati mukiri mu nzira kugira ngo ntahave agushikana ku mucamanza ngo nawe ahave aguha uguta mwibohero. Nukuri ndakubwiye ko utazovayo udasubije n'imeya ya nyuma. Aha rero dutegere ko bitwerekeza ku Mana, kuri Yesu Kristo no ku purgatori. Imana muti gute? Imana kuko yanka igicumuro. Ucumuye wese abatase n'Imana. Imana iranga igicumuro. Cyo bituma rero ari kwigaya kugira ngo tusubize hamwe dusubire mu nywanyi bw'Imana. Hanyuma umucamanza batubwiye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo umucamanza w'ingingo, umucamanza wa bose. Hanyuma iryo bohero utazovamo rero udatanze n'imenya ya nyuma niyo purgatori, kuko atawushobora kwegera Imana adatyoroye 100%. Naho rero nagira ngo mpereze subira nifuriza mwese kugira umutima wo gufasha abavukanyi. Imitima y'ipurgatori irabikeneye kuko nta bandi bafasha atari twebwe. Hanyuma ivyo dukora vyiza vyose biratugira akamaro kandi ivyo bizodushikana mu ijuru. Ko Yesu tubwira ati nimuze mwebwe mwashimwe na data muronke ubwanyu bateguriye isitararemwa, naranyotewe muramutonywa, banyotewe ku mutima niyo mitima y'umupurgatori. None rero tugira umwete wo kwitwararika abavukanyi bacu. Tugire Kristo. Egome bandanye nishura ku bibazo abavukanyi babajije gwaro nk'umuco kujanye n'imitima y'ipurgatori. Bwa mbere mpere kwibutsa gikuru yuko ipurgatori, imitima y'ipurgatori imitima igityororwa ubwa nyuma mbere yuko ishikira Imana, ko n'imitima igabirije kwegera Imana no kuyihweza ko uri mugabo idashobora gushikira Imana n'ingoga kubera yangise iri ibicumuro bakoze mugabo bibagaye bakimatura bakavyimatura ko imbere yuko basezera isi. None rero i purgatori cyo kimwe rero ni paradizo. Ku paradizo ni ijuru. Nukuba ni paradizo mu ijuru aba yerade bashobore kwegera Imana, mugabo ipurgatori naryo ntabarashikira iyo Mana. Hanyuma aha kuri ngaha ku isi naho nyene twaca mu purgatori ko n'ugutyorogwa. Hari ibidushikira mu buzima bwacu, ari ingwara zikaze canke uruhamo. Ivyo byose biradufasha kwegera Imana, biradutyorora bigakomeza ukwemera kwacu, nkuko Petero mwibaruwa ryiwe rya mbere abivuga. Avuga ati ivyo biranezereza kuko naho nyene ubu mu kibabazwa n'amakuba atari make, kugira ngo usuzumwa ry'ukwemera kwanyu kurusha igiciro zahabu ishira yaciye mu muriro rize ribatere ishimagizwa ubuninahazwa n'iteka ku munsi w'ishurwa rya Yesu Kristo. Ibaruwa rya mbere rya Petero ikigabane ca mbere akanuka 6 na 7. Hakwisi rero naho nyene turatyororwa eka n'inyuma y'urupfu. Icyo cyororwa rirabandanya kuko niryo rya nyuma imbere yuko dushikira Imana. Hariho ababajije biratuyereke mbega ikiringo kingana gute. Nawe umenya ikiringo ariko igihambaye nuko dushishikara kubasabira, kuko naho tuba dusabira baba baramaze gushikira Imana, cyo gusabisha duhereza kirafasha abandi bagiye iyindi mitima igityororwa. None iyo mitima ibabara cyo kimwe, iyo mitima ntibabara cyo kimwe kuko n'ibicumuro si bimwe. Pati tuanze twakire umuntu ku murongo wa telefone. Allo
Mahoro neza. mahoro ninde twakuriye Abonye Renovato muri Paruwase Bukwavu. Renovato akanya ni gwawe urashobora kubaza canke ugaterera. Yego ikibazo kiwanje. Yego. Iyo umuntu bishitse akaja mu ijuru canke mu purgatori. Agendayo afise amaboko n'amaguru n'amenyo ibihimba vy'umubiri byose. Ikindi kibazo kigira kabiri. Kubiri kino n'umubiri wacu ari ingoro y'Imana mugabo bishika ukaborera mu kuzimu. Mu muco Imana ibahezagira. Yego urazi tumwishure yuko sumu mu purgatori ni imitima umubiri buri mu kuzimu bawahambwe niyo umutima niwo wegera Imana mu kurindira izuka ry'imibiri ku munsi w'izuka rya bose ari umuhero w'isi. Hanyuma rero umubiri nawo egura niwo uhambwa mugabo uzozuka kuturemera izuka ry'imibiri. Imitima ntipfa, umubiri niwo upfa hanyuma ukazuka, umutima ugasubira muri uwo mubiri kugira ngo umwe wese nyuma izuka rya bose ashobore kwegera Imana uko ari umutima n'umubiri canke kuja mu muriro umutima n'umubiri. Nuko bimeze. Yego. Arabajije ati kandi mbega ko umubiri ari ingoro ya mutima mweranda kubera iki ubura? Umubiri ni kumeze urabura kubera igicumuro. Kubona nk'uwikize cy'igicumuro. Turabona ko Bikira Mariya yayurizwe mu ijuru kubera ko yakingwe igicumuro c'inyanduruko. None ko kubura rero ni inkurikizi ariko hariho izuka ry'imibiri. Yego. Ego Pati turagukengurukiye kumbura ashobora kuburishura kuri uto tundi tubazo bari babajije mu kurindira ko hagara. Ariko turavuga yuko ibicumuro bitangana kandi no kubabara icyo mpurgatori cyo kimwe ntibabara ku rugero rumwe kuko nibicumuro umuntu aba yarakoze si bimwe. Umwe wese akababara bivanye n'ivyo yakoze ku gicumuro uko kimeze kose kirababaza mugabo uburemere si bumwe. Nk'uwishe nk'akarorero ababara cyo kimwe n'uwivye agakaramu mugabo bose bakoze nabi nibicumuro ariko ububabare si bumwe. Kwari kugira ngo rero ntango umuco kuwavuze yuko bicumuro ari ntibingana na gato kandi n'icyorogwa n'imitima y'Purgatori ntibabara cyo kimwe mugabo yose irashikira Imana yipfuza kubona n'umutima wabo wose. Ego ipurgatori twavuze purgatori twashobora kuyibamwo kutika kwisi twayivuze kuko no gutyorogwa hari bidushikira bituma Imana idutyorora ari amagorwa canke ingwara n'ibindi. Hariho kandi uwabajije ati none abantu bapfa biyahuye ni vyiza kubasabira. Aha rero twohagabira ntiducire imanza mbi abandi tubirekere ikigongo c'Imana n'ubutungane bw'Imana kuko tutategera tutamenya iba ku munota wa nyuma. Iyo rero abo dusabira nuko baba bari mu purgatori. Hanyuma waje ati mbega wari purgatori zitatu wapfuye azocamo zose. Aha ibi nibi biragoye gutegera mugabo dutegere ko uyu muntu acumura yacumuye ko ibicumuro atari bimwe cyo kwemera ko n'imitima y'Purgatori itababara cyo kimwe kuko umwe wese ababara ku gatwe kiwe ingene yacumuye n'ibyo yakoze hanyuma bigaheza rero bigatandukana kuko twese ntituri bamwe. None twavuga ko igihama ni kuba ati turababara imitima irababara mugabo ntibabara cyo kimwe mugabo cyambaye nuko kandi nuko kwa kwayo tuyifasha kugira ngo ishikire ijuru. Yego. Hari uwabajije ati mbega ukwezi kwa 11 dusabira imitima yo mu purgatori canke dusabira abacu bitavye Imana ngo ko handitswe ko bamwe bazoja iburyo abandi bubamfu ipurgatori haraho ryanditse. Twabivuze purgatori nuko gutyorogwa twavuze mu gitabo ca kabiri c'amakabi kigabane ca 12 turi kwa 38 gushaka kwa 45 twavuze
mu njiri kwa Matayo ikigabane ca 5 akarongo ka 25 mpaka 26 bitwerekeza ku purgatori kuko nta na kimwe gishobora kwegera Imana mutima wegera Imana udatyoroye. Ivyo nijo rero bidufasha kandi kemera n'isangira ry'aberanda. Ivyo rero ubibajije ukuraba ko ari muri Ecclesia Katolika kuko muri Ecclesia Katolika turaheza nijo twemera nijo dushingiye ko abatari muri Ecclesia Katolika ivyo ntibaheza ngo babishimikire ko kuko ntibafise naho nico bishimikiza dufatiye mu bwuzure bwa mbere mugabe ijambo ry'Imana iyo umuntu arisomye neza abitwerekeza ko yego. Inosa ku 12 kumutakura ati mbega akamaro k'umusaraba ku ntatemwa nakahe? Arasubira kandi akabaza ati mbega ko mpora mbona abantu iyo baciye impande y'intatemwa bunama bagakubita urumenyetso akamaro nako nakahe? Ubwa mbere umusaraba utwerekeza ku icungwa ryacu kandi uwapfuye ari umukristo kimenyetso ciwe n'umusaraba. Hanyuma kunama nuko uyu mubiri uhambwe ngaho warabanye ingoro ya mutima mweranda. Bituma rero twubaha kandi tugashingura neza n'iteka abapfuye kuko iyo mibiri yabo yabaye ingoro ya mutima mweranda. Ubundi arabajije ati mbega nk'inda zikoroka zasamiwe mu busambanyi ariko nyeneyo ataruhara yagize kugira ivemwo ico kiremwa gisabirwa mu bari mu purgatori. Turashobora kuvyibaza mugabye hambaye nuko Imana ifise uburyo bushoboka bwose kugira ngo nabo bapfa muri ubwo buryo batyorogwe narijya atakibi baba bafise atari gusa ya wa mwandi w'igicumuro c'inyanduruko. Charles nawe muri Imwaro ati umuntu arashobora gusabira imisa uwo badasangiye ukwemera. Gusabira abo dusabira nuko ari imitima y'impurgato igityorogwa. None rero abariyo imitima igityorogwa ntituraba ngo bari mu idini canke ririya gihambaye nuko wemera imitima igityorogwa urayisabira nyine. Voilà. Uwundi yabajije akabazo mugabo ntibaza ko katajanye n'iki kiganiro yabajije ngo tumubwire neza ingene umuntu acumura kuri mutima mweranda. Ico ni kibazo kirekire gikomeye. Dufatiye kuvyo Yesu Kristo avuga kwera ngaho Yesu yavuze uko kuko bari bamubwiye bati ivyo akora bikora ku izina rya Beelzebul umwami wa mashetani kandi Yesu ivyo akora abikora ku izina rya ku bubasha bwa mutima mweranda. Aha rero avuze yitiranije mutima mweranda na Beelzebul umuntu abacumuye kandi ico gicumuro ntawe ushobora kukirekurigwa kuko vyose byo dukora vyose tubironka kubasha bwa mutima mweranda. Nutemera mutima mweranda rero nubasha bwiwe ni uburyo bwo gucumura kuri mutima mweranda canke kutizigira ikigongo c'Imana nico n'igicumuro cyo kuri mutima mweranda ntushobora utizigira ikigongo c'Imana none wokira gute kandi tukizwa n'ikigongo c'Imana. Ariko kandi iyo utijewe nzikiza utizigira inema y'Imana igukiza n'ibindi. Yego. Olive mu Kanyosha ati umuntu yacumuye agapfa yasavye ikigongwe mugabo atamupatiri yaronse ngo araja mu purgatori kandi yafanye igicumuro kigoye. Aho ari nuku hagabira mu gihe yakoze ibishoboka ntaro umusaserdoti Imana irabona ingene ivyifuzo apfanye ingene bimeze. Hanyuma rero iyo purgatori niyo nzira ni imitima igabirije kwinjira mu ijuru. None rero kubera itorogwa inkenerwa ko ihaca kugira ngo yegere Imana iri atagatose ifise. Yego. Undi yabajije ati yavuze ati ndumukristo wo kuri Saint Michel ati purgatori mu kirimi cumvikana niki? Umuntu yapfuye nicyorogwa ngutyorogwa. Yego murakoze. Ati umuntu yapfuye kugira shike mu ijuru womenya ko yashitseyo gute kugira uhagarike kumusabira? Iyo nta umenya mugabo no kuvyizigira na kwizigira dukoresha byose kwizigira ko navyo tubona no kwizigira mugabo navuze yuko
turiko turasabira abacu nk'akarorero bamaze gushika mu ijuru, ico gisabisho tuhereza kirafasha abandi yego. ubundi abajije ati mbega ko mwavuze ko aha mu purgatori ari ahantu umuntu atyororerwa, mbega abapfuye bose bategerezwa guca mu purgatori? Oya, abiteguye neza gose baja mu ijuru, mugabo abo tubaza ko ari bake. Bariho, nta kabuza bariho, ariko benshi baca mu purgatori. Nico gituma tuguma tubasabira ko tuba tuti umuntu argibiye mugora kurenga imbere y'Imana yera de, ariko kugira ngo rero yatyorogwe tukashira imbere imwe twavuga kugira ngo tumufashe. Bosco muri paruwasi Kumuzinda ati ndanezerewe n'ico kiganiro, natwe turamukengurukiye, ngo mbega hajya umuntu yitavye Imana ko yumva ngo umutima uba wagiye mu ijuru, ngo nivyo? Umuntu yitavye Imana no kuvuga urupfu no kutandukana k'umubiri n'umutima. Umutima shaho umubiri uraheza ukava mu muntu, iyo uja niyo ni ku Mana, kuko umutima wavuye ku Mana. Iyo ari umutima mwiza ushirikira Imana, utaratyorogwa ni purgatori. Ari mubi naho utahisemo Imana uja kwa shetani. Ubundi atanguye atubwira ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu kitabo ca Samueli ikigabane ca mbere, ntiyavuze ko ari Samueli wa mbere canke wa kabiri. Ya Samueli wa mbere ikigabane ca 28 kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 14, ngo havugwa ko Sauli yagiye kuraguza kugira ngo Samueli yari yarapfuye agaruke kubagani ntibisomeka neza, ngo twavuga ko Samueli atagiye mu ijuru. Mbega umuntu ari mu ijuru arashobora guhamagagwa n'abapfumu? Oya, ivyo ntibishoboka. Abapfumu akora amashetani, ntibakorana n'abari mu ijuru canke bari mu purgatori. Yego, urakoze, ngira nibaza ko atahuye. Ubundi avuze ati ndabaramukije, nagomba mu mpumuco abapfuye bari mu purgatori nabahe? Murakoze. Nabagityorogwa bafise umutima udatyoroye 100%, kuko purgatori ni ityorogwa. Mugabo ryanyuma mbere yuko iyo mutima wegera Imana, kuko tyorogwa riva ku butungane bw'Imana, ubutumwa bw'Imana butihanganira n'agatose na gatoyi, ariko kandi ni kubera n'imbabazi z'Imana. None rero gutyorogwa ni imitima ifise agatosi. Ego, mbere tubonereho n'akaryo ko kurangiriza ngaha, kubera ko akanya katatworohereje. Twumvise yuko mu kanya mu minota mikeyi gusa ateza hagacatangura igisabisho c'inkuka ya misa. None Pati, tusabe imbabazi kuri abo bose tudashoboye gusoma ibibazo vyabo, mbere tudashoboye no kwishura kuri ivyo bibazo baturungikiye, ariko dukengurukire nabo bose bagerageje guhamagara ariko ivyuma ntibibakundire. Dukengurukire na wewe, sinzi yuko kumbure ku nyigisho y'uyu munsi hari nk'akajambo ushobora gutekerera abatwumvise kugira ngo babandanye bazirikana kuri ubwo buryo bufasha kugira ngo twese tubandanye dufashe iyo mitima iri mu purgatori. Ego mvuge bibiri gusa. Ubwa mbere, umukristo wese ahari agwanya igicumuro acimature ko kuko ni kibi. Ugira kabiri, umukristo ahari akore neza ivyo akora vyiza, cagisabisha hereza n'ibindi bikorwa bifashe iyo mitima yo mu purgatori. Hamwe ibikorwa vyiza rero nivyo byo dushikana natwe mu ijuru, ico dukorera abandi natwe kiradufasha. Umutima rero gufashanya mperejeko. Turagukengurukiye Pati. Usubire kumbure tugaha akaryo usezere abo twari kumwe, ubifuriza n'umunsi mwiza. Ego bavukanye ndabasezeye, babifuriza amahoro ya Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, ndabifuriza umutima urukundo ugufasha iyo mitima yo mu purgatori.